Oh, ni gospel ariko ntibivuze ko tuguma dufasha abari muri gospel gusa. Oya, uwo ari we wese azi ko akeneye kumenya kuririmba canke yifuza ko kw'ijwi ryiwe hari ico kwiyongerako, arashobora kuza akatwitura hama akaja mu bandi agakora formation. Wera, Wera, uruwera, mana yanje. ariko nibaza ko ako ni sawa. Amashurwe nayo iwaje. Wow. J'espère que vous allez tous très bien. Hama ni Izere kuri Peace International TV. Uyu munsi turi kumwe n'aba-invité babiri b'iteka, reka tubahe umwanya kandi babanze batwibwire. Karibu. Yego, murakoze cyane, ugize neza kutwakira hano. Ku mazina nitwa Innocent Ntozonimana, ariko barakunda kumpamagara amazina atandukanye, bamwe baravuga Innocent the best, abandi Innocent Master Voices, n'utundi twinshi bagenda baza barashira kurazi. Hari amazina y'akazi usanga umuntu aba afise. Yamugize neza, Imana ibahezagire. Wow. Namwe. Murakoze, ku mazina nanje nitwa Izere Merci Colombe. Izere Merci Colombe. Enchanté. Hama aba batumire babiri mubona n'abatumire bakora ibijanye no kuririmba. Ndirimba. Yes. Reka muvyivugire kwanza, ni muvyivugire mwebwe nyene. Okay, mugize neza. Ibikorwa vyacu bifatiye ku kuririmba amajwi atandukanye. Turazi kuririmba igikorwa kigera kure. Hakaba kandi hariho n'ishure ryitwa Burundi Talent Voices School, nivyo dukoreramwo cane umwanya munini, ivyo usanga turimo. Nizera yuko Mufise tuzokurikirana. ishuri ryigisha kuririmba. Ya, ni ishure ryigisha kuririmba ibijanye n'amajwi. Okay. Mwagira amajwi angahe burya? Amajwi rero burya ya ni menshi. Ni kuvuga ubwa mbere hariho ayo twokwita ane, ya mbere canke de base, soprano, alto, tenor, soprano de garçon, de fille, ariko uza gusanga neza uko uravyiga harimwo n'ayandi menshi cane usanga avuka muri ayo. Yeah, nuko novyishura. Yes. Hama kw'iryo shuri, kw'ishuri nk'iwanyu ko bavuze ko arivyo mukoramwo cane, kare tuvuge ku bijanye n'ivyo nyene mukoramwo, sivyo? Muri domaine Alright. yawe. Kw'ishuri iwanyu aba nk'abanyeshuri, mufise abanyeshuri benshi, ishuri ryanyu bararizi, bararigendera, kwanza primo rirariha, genre barariha minerval canke mwigisha ku buntu? Wow, kubera yuko igikorwa c'amajwi kwigisha umuntu kuririmba ni igikorwa kitoroshe, kuko birashobora kuba bifatiye ku mpano umuntu aba afise, bikaba bifatiye ku jus naturel avukanye, akaba akeneye ibintu vya controle de voix. Rero bimaze kuja rero muri iyo carrière ko umuntu yiga, umenya ngo harabigisha, araja mu déplacement, aja mu minerval, birimo kw'ishure. Uraza ukagira ico ukoze utanze, hama nawe ukagira ico urekipeye wakiriye. Yeah. Navyishuye neza. Kandi kwigisha vyama bigoye Yes. kwiga. Ivyo biga vyose biba bigoye. Hama Yes. mugege twaba abanyeshuri banyu, nk'abanyeshuri mumaze gusohora mukavuga ati uyu unye ari top 5 y'abanyeshuri baza gusohora bagakora ikintu c'akamaro kivuye mu vyo mwabahaye, ni nabahe? Okay, mugize neza. Ubushize mu kwezi kw'indwi itarike 4 twari dufise remise de certificat, abo twari tumaranye igihe turiko turabigisha ibijanye n'amajwi, basohotse bameze neza cane kandi babikora neza, n'abaririmbyi dushingira intahe. N'uno munsi dukekeranya bariko bahimbaza Imana canke bigisha abandi. Hariho umuririmbyi yitwa Innocent, hariho uwundi yitwa Eric Kiongozi, hariho n'abandi benshi cane, Steve Rukundo, n'abandi benshi muri ako karere baguma baza kugira ngo bikunde barabe ingene izo formation canke izo nyigisho boshobora kuzirekipera, hama bizobagirire ikimazi. Numva ko novyagura muri ubwo buryo. Yeah. Hama murafise ama materiel mukoresha aborohereza, genre nk'amapiano, les guitares zibafasha, n'abigisha bari qualifié? Mugize neza vy'ukuri. Acoustique zirahari. Acoustique burya ni instrument novuga ngo ngendanwa umuntu akwiriye kwamana, kuko iyo uriko urakora ibikorwa bijanye n'amajwi uba ukeneye ama instrument amwe agufasha kugira ngo ushobore kugira oreille musicale. Acoustique zirahari, tugerageza gukora kugira ngo bikunde piano,
muri 9e edition izoba muri kuno kwezi kuza kugira ngo izobe zirimo n'abamuziki babizi bazi ivyo bakora bazi n'ivyo bavuza bashobora kumenyera bamenyereza abandi abahari amajwi. nk'ubu nabo abo bamuzike mufise nk'abigisha bigisha abo bandi Oh, okay. ntibazi ivyo barimwo canke bimeze Ah, gute? barazi ivyo barimwo ariko mu ntango twari duhagaze cane ku bijanye na carrière y'amajwi ariko turabona neza yuko burya amajwi ajana n'umuziki turiko turaba uburyo igisata c'umuziki tugishiramwo ariko si uko acoustic zitavuga dufate nko nka jewe ndi kuri terrain mba mfise acoustic nshobora gukoresha Uri kuri terrain ushatse kuvuga? nuvuga yuko mw'ishure turafise ubwa mbere aho duhurira abanyeshuri bakaza bakiga bagakora ama formation ama théorie orale bakiga kuko barakora n'ibibazo hama mugabo hari n'ikindi gihe tubavana muri ico kibanza bakagenda kuri terrain ahandi hantu hanze ahandi hantu ho mw'ishamba kugira ngo bikunde bamenyerereho kuririmba igihe umuntu akeneye gusohora ijwi ari ahantu hagutse hadafunze kuko vyose uravyiga ukamenya gukoresha ijwi ry'ahantu indani canke n'ahandi hanze surtout ushobora kuronka nka podium ukorerako niniya cane yagutse udafise ijwi rifise force abdominale usanga vyarakugoye rero ivyo vyose tubikoramwo ama formation Ntabwo zirakenewe. na force abdominale nazo zirakenewe kuko vyose biva mu nda. Okay. Yes. Okay, ubu ndatahuye igituma naririmba neza. Eh, Bon, ndabitahuye byose bihera mu nda. yeah. Voilà, hama Mhm. none genre nk'iyo ku kintu c'abigisha ntimwakinyishijeko neza abigisha hoba harimo nk'abantu babizi babinonoseye nyene ivyo kuririmba canke nimwe nyene muvyigishiriza wewe? Okay, bwa mbere mu bigisha bigisha sanzwe ndimo ariko ibikorwa bijanye no kwigisha kuririmba nabitanguye 2010 umva yuko experience de 15 uri kuri terrain uvyamamwo ubona icice n'igikiza canke ukabona ico ushobora gufasha umuntu ariko hari n'abandi bigisha baza bakigisha tuba tuzi ko ari inzobere no bivuga muri iyo théâtre muri Kirundi ari abantu b'abatama ba kera nabo nyene bagaruka mu batureze bongera kuza kwigisha muri iryo shuri kugira ngo turere iyindi generation izoshobora kuvuka inyuma yacu kuko twebwe turashaje turiko turagenda isifike dutegura urundi rwaruka ruzofasha urundi ego abo dufise uno munsi turashima kandi sabo nyene gusa haraza n'abandi bavuye mu ntara zitandukanye baje gufasha no kwiga ico kugira ngo bikunde turonke generation ibishoboye canke igerageza kuvyo twabahaye bakabifashisha abandi. Wow. Ni établissement ya gospel rero? Ni gospel ariko ntibivuze ko tuguma dufasha abari muri gospel gusa oya uwo ari we wese azi ko akeneye kumenya kuririmba canke yifuza ko kw'ijwi ryiwe hari ico kwiyongerako arashobora kuza akatwitura hama akaja mu bandi agakora formation kuko ni formation zifatiye kw'ijwi zidafatiye kw'ishengero zidafatiye ku muntu kanaka n'ubuhinga buri uko nyine umuntu yiga hama akamenya n'ingene agomba kugira gute kubukoresha. Yes. Je crois entendre ko yari umunyeshuri wanyu. Yes, n'umunyeshuri. Atumuha ikaze nawe rero atubwire ivyo Messi yavuze ko ari ivyo. Iyo karibu kandi kuri Peace International TV. Murakoze. Hama en tant que umunyeshuri ugerageje kuraba nk'ukuntu umaze igihe kingana gute wiga wewe? Umaze igihe kingana gute wiga? Amezi si amezi menshi gusa nagiye mu k'umunani. Mu kwezi k'umunani turi mu kwezi aya si makeya mugabo sina make. Hama ugerageje kuraba nk'uko watanguye ugishikayeho nk'umunyeshuri de base ni n'ubu ubona gute? Hariyo agashangement kubera ko baratwigisha uburyo umuririmbyi akwiye kwifata bakatubwira inyifato rukristu akwiye kwerekana iyo ari imbere y'ishengero. Imbere y'ishengero mugabo umva bigaruka otoya vya bindi nyene ni gospel nivyo mw'isengero? Nisanzwe twebwe dukora kurya nyene batwigisha kurimba rukristo basi ariko n'abandi barabakira nabo bakababwira ukuntu bakwiye bakeneye kuronka discipline yo kuririmba. Okay. Hama ugerageje kuraba nawe rero mu vyo umaze kwiga umaze kugira urashobora kuduha akantu gatoya kugira turabe ukuntu umwigisha akora comme ça n'abandi bariko bararaba iyi TV bavuga ati kubera ugiye mukobwa mwiza nabonye aririmba neza nakuryaye naje nzojayo.
nzogenda kugira na je ndabimenyerewe. Kuririmba Gato gusa akamoso gato. Era uruwera mana yanje wera uruwera Wera, wera uruwera mana yanje wera uruwera wera, wera uruwera mana yanje wera uruwera wera, wera uruwera mana yanje wera uruwera. Oh. Ariko nibaza ko ako ni sawa. Amashurwe nayo yaje. Wow. Amashurwe yayo mba abigisha bondo abanyeshuri bondo mba ni bon. Akora gusoma umwigisha wiyo wibaza. Basha murabona hari abakobwa beza bazi no kuririmba bazi gutazi. Ni kuri ishuri yavuze gitwa gute? Yitwa Burundi Talent Voice School. Burundi Talent Voice Voice School. School. Muri Burundi Talent Voice rero niho hari ibi vyiza muko murabona ngaho imbere kandi uko arimba neza ni byampya. Hama ndakubaza ugerageje kuraba nkabona abo muririmbira hamwe genre muri kumwe. Hari abo ubona vyo bimaze gufasha cane ku rugero uvuga ati naka ndakeneye kugera ku rwego rwiwe yaraciye kuri iri shuri imbere yanje n'umukuru wanje ndashaka kumera nkawe. Ego barahari. Hariyo n'umwe nyene mu bigisha bana baza kutwigisha bahoze biga iyo shure nyene. Kandi ubona ati ndakeneye kumera nka naka. Ego. Aho utanse urumva ntivyokwaka ni bien sana biraryoshe. Hama turabashimiye cyane kandi ko mwasubiye kutwitaba kuri Peace International TV mugatangira umwanya wanyu uri précieux na twebwe mwezagirwe cane. Hama abakunzi ba Peace International TV akaba ari umwigisha n'umunyeshuri wiwe wo kuri Burundi Talent Voices School. Murahawe ikaze na mwebwe, murahawe ikaze kugira ngo mwifatanye nabo mubandanye mudushigikira kandi mugira like, share, comment, subscribe byose. Mutibagira kandi n'umu technicien wacu hari inyuma Igor. Ngo simbona ndamuvuga ndakuvuze Igor ndakuvuga. Adoba image beza asa neza de qualité turamushimiye cyane. Hama namwe akajambo kanyuma kwa nako bakurikirana hama dusozere. Okay, murakoze gose. Turabashimiye natwe cyane. Kubona Peace International TV mutwitaho mukaturondera mukatwemerera ko tuza kugaragariza ibikorwa byacu hano. Dusavye umugisha ugaruka iwanyu. Kandi abakunzi bacu muri mu karere abari mu gihugu cy'u Burundi bari mu bihugu bitandukanye mukurikirana iyi TV online, hari ibikorwa tubasaba cyane kugira ngo mushikane bino bikorwa kure. Subscribe ni ku buntu ariko ndavyibaza, gira s'abonner, gira amajeme, commentaire zanyu nazo zizotuma igikorwa gishika kure. Hama kandi twongeye kubatumirira kuza muri Burundi Talent Voices School kugira ngo bikunde idezime promotion turimwo izosohoka mu mwaka uza kubazoronka ama certificate. Namwe muzobe murimwo, turacakira abandi benshi baza kwiyandikisha. Turafise na 9e edition izoba itarike 29 zibari kuwa mbere na 30 n'itarike 2 z'ukwicumi, aho abigisha benshi cyane batandukanye bazoba baje muri iryo shure gufasha abariko bariga idezime promotion. Bisigaye navyo neza ko turi kumwe. Uhoraho Imana abahezagire mwese murakoze. Nanje ndabashimiye cyane Peace International TV kutwakira mwatwakiriye neza kandi turabishima.
nongera nsaba abifuza kwiga kuririmba n'inimero turazitanga kubera ko chef nawe agira n'inimero turazitanga, nimero reka zivuge kwanza, nimero za WhatsApp. Wow, okay. Ariko aciye ubwenge. Yes, reka tusigaye ko contact yacu ntacyo bitwaye mu byumva gute. WhatsApp ni 66 50 23 80. Iyo ni WhatsApp ushobora kuyikoresha mu kanya isasi gusa communication iba genze neza, twasubiramo kandi 66 50 23 80. Yeah, murakoze. Hama nanje nifuza kandi kubahamagarira kwiga kuririmba kuko birafasha. Ubu mwanya mubona umengo nta na kimwe umengo tuko turakora, ariko mu minsi iri imbere biratuzanira, urabona iyindi nyungu. Nongera ndabashimira kandi ku mwanya wanyu, murakoze.